Nyuma yaho wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Major Petero Buyoya atangiye imihoho mu mirimo yarimwo mu gihugu ca Mali. Imirimo rero yari yahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubumwe bwa Afrika. Aha rero abanyepolitike cane cane mbere bahoze mu mugambwe Sahwanya Frodebu canke abakiwurimwo barabandanya kugira ico bashikirije ku bijanye n'iryo tanga ry'imihoho ryahoze arongoye igihugu Major Petero Buyoya. Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu yagize ico nawe nyene ashikiriza, tumwumvirize. Nk'umunyapolitiki twavyakiriye nko gushira imbere ubutungane ku mabi yose yagera kugwa muri iki gihugu, na cane cane ku bijanye n'irigandagurwa ryanye n'icubahiro Perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi yari yiteruwe n'abanyagihugu, akagandaguranwa nabo bari bafatikanije kurongora igihugu, akagandaguranwa n'abandi bantu batari bake mu gihugu, kuko n'ubwicanyi bwafashe igihe kirekire, bwarafashe hafi imyaka irenga 10, sinimbe ko n'uburangira bujanye no gusenyura inzego zari zatowe n'abanyagihugu hamwe n'umukuru w'igihugu, kuko nawe n'urwego. Twebwe rero twabyakiriye neza kuko umugambwe Sahwanya Frodebu waritwaye, kuko waruhejeje kubura abategetsi batari bake, waruhejeje kubura abakuru bari barongoye umugambwe Sahwanya Frodebu, waruhejeje kubuzwa kubandanya intwaro ya demokrasi kwitsimbatazo kwikomeza mu Burundi. Urumva abanyagihugu nabo nyene wabaye uruhombo runini, wabaye n'uruhombo runini kuri aka karere, kuko urabona ivyerekeye kubandanya gufata ubutegetsi ku ngufu hakoreshejwe ingoho byarabandanije no bikirimo. Urumva kwabaye uruhombo runini, nico gituma twebwe ku mugambwe Sahwanya Frodebu tuvuga tuti ivyo bintu kugira ntibize bisubire nuko imanza zicibwa, ababiteguye, ababikoze, abo bafatikanije bakaja habona, bahanwa badahanwa. Kuko umugambwe Sahwanya Frodebu ivyo si kibazo, mugabo nuko bamenye, igikuru nuko bamenyekana kuki bateguye ivyo bintu, kuki bakoze ibintu nk'ivyo, babona magume twaciyemo mu gihugu ahagaze ku bwicanyi aho yadushikanye, bakihana imbere y'igihugu n'abanyagihugu ko ivyo bintu ari bibi, bagahanura abantu ko intagizo uwo bisubiye. Twebwe ndakora ko twitwaye, umuryango wa Ndadaye w'amaraso waritwaye, n'igihugu caritwaye kibicishije mu bushikiriza manza bukuru bw'igihugu, ya procureur general yaserukira ministère public yaritwaye. Urubanza rero rukaba rwari ruri muri sentare gasambura manza muri Cour supreme. Twebwe rero urumva urwo rubanza rugiye gucibwa, nta kundi twabifata, tuvuga tuti tubifashe neza, ariko rucibwe hisuzwa amategeko n'ubuntu mu gihugu, ntirucibwe rubandanya ruzana ingorane mu gihugu mu kugomba kwihorahora gusa. Rucibwe ari uko nyene hakurikijwe ubutungane n'ubuntu mu gihugu, atanzigo irimo, atakwihora kurimo, ariko hagakurikizwa ubutungane. Ivyo muri Frodebu nivyo twifuza, kuko nivyo twamye duharanira, n'ubu nivyo tubandanya duharanira, ubutungane kuri bose, nta muntu aba hejuru y'amategeko. Ego uyu nyene Major Petero Buyoya ariko arasaba yuko vyoja urubanza goja mu gihugu bijejwe ukuri no kurekuranira. Iki mwo kivuga ko iki? Ivyo mu mugambwe Sahwanya Frodebu kandi nitana ngiurongoye twarabyanse. Mushinga ntaye Buyoya arazi ko twabivuganye mu biro iwe, narabyanse, twarabyanse. Turavuga tuti urubanza rumaze gushika muri sentare gasambura manza, sentare nanye gosubira inyuma gute mu banyagihugu. Uwo mugwi narerekanye yuko uwo mugwi nturi kutohoza ukuri kuri kahise, uri kutohoza ibindi bintu. Wewe umaze kukuramwo uruhara rw'ubutungane, woca ujanamwo woca ujanayo gute ikibazo nk'ico cerekeye isenywa z'inzego z'abanyagihugu,
habaye mu bwicanyi bw'agahomeranwa bwinshi, habaye mu bwicanyi bitwa ihonyabwoko, habaye mu bwicanyi bujanye n'ibi bita ubwicanyi bwo mu ntambara crime de guerre. Ivyo byose byarabaye. Igihugu caratabagaye, ubutunzi bw'igihugu bwaratabagaye, imigenderanire mu banyagihugu cyangwa hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu byaratabagaye. Ubwo rubanza borujana muri uwo mugwi utari kuranakora ibyo wategerezwa gukora ngo bigende gute. Rero twarabyanse ibyo ntiyirwana nabisaba kuko ngivyo nakunda. Ariko byarigeze kuvugwa gushaka gukorwa muganga sabanya Frodi tuti ko barakamara amaza hamwe ubanza gukugwa muri sentare ndanyuzwa rukaza kubazwa nk'abantu bavutse muri 93 ndadayishwa ubu bafise imyaka 24 abari bafise nk'imyaka 10 bafise 34 abari bafise imyaka 5 bafise 32 ntibamenye ingene ndadayishwa ntibanamuzi ingene asa ntibanamubonye none woza kubaza ibyo ingene ndadaye yishwe gute biteza kubazwa n'ubutungane kandi bikabazwa abo vyiga mu butungane. Uyu majoro nyene ariko yarabivuze mu kiganiro haramenyesha makuru hari aherereye hanze yuko agomba gusaba ubuhungiro muri biriya bihugu nyene. Ico gihe ntibizoca bigorana kugira ngo ashikirizwe ubutungane bwa hano mu Burundi. Gusaba ubuhungiro biva ku bushake bw'umuntu, biva ku kugene wumva ushaka kuba hameze. Byiza byari uko yoje akaja imbere y'ubutungane, birego narumvise ingene yiregura ku birego bamwagiriza narabyumvise, akaza akabishikiriza ubutungane. Mugabo yaravuze ati ubutungane buhari mu Burundi ubu ntabwo nizeye, ati ko bari gushura inyama niko yavuze. Ni ukuvuga rero ngira ngo azorondera hasaba ubuhungiro ndacho nabivuga kuko urumva sinde mu mutima wiwe niba umutima wiwe niba ego yonyene yavuze ko agomba gusaba igihugu ajya kubamwo kugira ngo yitazanure cyakurikirana revyo rubanza rwe. Aho ni sawa kuko urumva niba atiyumvamo kugaruka muri iki gihugu ubunyene akavuga ati reka manze nitegure ngira ngo abanza avugane n'abari ku butegetsi hano, avugane n'abandi bantu bafashe Burundi ingene mwene izo manza zocibwa zisunze nyene ubutungane, zisunze amabwirizwa y'u Burundi, amabwirizwa mpuzamakungu, gushika kumva ko atekanye bashobora kuza kuburana. Ibyo jewe numva ari bisanzwe, bazo mu buhungiro hanyuma aho bizobera ngombwa yumva bikwiye aje kuburana. Yarashikije kandi ariko ko urubanza rwamaze gucika, urwo rubanza rwaciwe mbere ngo nabagirizwe barahari. Sinzi no barakurikirana hagufi buraba rusanga rwacitse neza kumbu. Twebwe ntiturabona icegeranyo ku byo no kwita copie de jugement mu Gifaransa, kuvuga ko rwacitse neza cyangwa nabi no bagiye kwishira mu kibanza cy'ubutungane. Mugabo mbona ntabona neza ntarabona neza tutabaje abahinga ni kunguruza ntibashobora kunguruza cyangwa ndashobora kunguruza kuko twebwe kwari bugeze hari mu sentare gasambura amazi. Ubu rero ntituramenya neza ko twebwe ntitubyandikeze batubaza muri urwo rubanza, abaruciye ntituzi ko ari rushasha bagize cyangwa babandanirije aho twebwe twari turugejeje muri sentare gasambura amazi. Niba ari urundi rushasha babuguruye ngira ngo aracafise ubundi bubasha bwo kunguruza nawe nyene yoca yunguruza. Ariko niba naho babandaniriza aho nyene ngira bizogora, bizava bigora, azava ngira zoca yunguruza mu masentare yo hanze. Ibyo rero sino bimenya ingene bizogenda, mugabo arafite n'uburenganzira bwo kunguruza mu masentare yo hanze nako baraciba ati sindavyemera. Igikuru nuko avuga ati reka twemere twebwe araha tubona bishobora kugenda neza dushikirize twebwe uko tubizi. Erega natwe icyo twifuza muri Frodi nuko boshikirizwa neza uko byagenze uko bimeze n'impanuro cyane cyane abo bantu botanga bati ibi bintu byo gusenyura inzego hakoreshejwe inguvu ingo, ibi byo gutwara igihugu hakoreshejwe ingo, ibi byo kugomba kuva ku butegetsi hanze gukoreshwa ingo bihagarare ntibize bisubire muri iki gihugu cy'u Burundi.
abantu tuje mu ntwaro ya demokrasi, abantu bidegemvye, abantu baje gutora babaserukira barongora mu mwidegemvyo, babonye babashimishije babongere, batabashimishije bababogoze kandi mu mwidegemvyo. Ntidusubire kuba mwiterabwoba nk'ibi ubona n'ubu turimo. Twebwe nivyo twifuza mugambwe Sawanyafrode, nivyo tukuma turiko turagwanira. Dushaka no kwizo manza zose zijahabana zigacibwa bigahera, tukabaho neza rero mu mahoro n'umutekano, tukabana neza muri iki gihugu atanya gukira, atawitwa uko cyangwa kuriya kukumva, ubu harabitwa abahutu, harabitwa abatutsi, harabitwa abatwa, harabitwa abagabo. Ubushatse kaguma vyitwa mugabo ndibitubera intambamye mu kubana neza no guteza imbere igihugu. Twebwe nivyo twifuza cyane cyane. Ivyo vy'imanza turabishigikiye, ariko tukaba twifuje ko kwama hazaraba imanza zivuye ku bwicanyi mwene ubwo. Imanza zivuye ku makosa akomakomeye ashobora gukora mu gihugu. Twifuza yuko igihugu cyacu cy'umutekano na kare muri aka karere burya nicyo cyatangiye intambwe ya demokrasi, intambwe yo kwitorera indongozi biciye mu matora ateguwe neza, tunganijwe neza. Nicyo twifuza twembi. Ugira twifuza ngo ni habe imanza abantu bahamwe bagiye ariko bamenyekane. Icyabiteye kimenyekane. Kugira ntibize bisubire. Twebwe muri Frode tugejeje ndakibazo tugira. Abasigaye rero bazaba bahari bazovuga ati abahanwa arataba bagira ikigongo bagira ikigongo. Mugabo ico tutazemera mugabo Sawanyafrode ni mwene ibigongo by'ikivunga ngo ababangirizwe bari yabangirizwe ibi cyangwa yabangirizwe ngo nibaje hamwe hama bigongo cy'ikivunga bize birabagenda bibandanya bibu. Baje habona abantu bamenyekane arabasaba ikigongo, asaba ikigongwe ari babahanwa ko navyo birashoboka, ariko izo nzira zive mu nzira zo gukoresha ingufu ntizibandanye. Yose birakumbana ndabakengurukiye naje.